Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu, igeregerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze ntanakwifuriza kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza, ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye kaze, ndabahaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho umwe wese muri mwebwe aherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: Reverien Ndikuriyo amenyesha ko umugambwe CNDD FDD ugiye kubakira uburaro bw'iteka imiryango y'abitangiye igihugu mu gihe c'urugamba. Mw'ijambo ry'ikaze umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yaraye ashikirije mu gihe yariko arugurura ibirori vyo kwugurura indwi yahariwe intwari zitanze zitiziganya mu guhabuza demokarasi. Yamenyesheje ko uwo mugambwe ugiye kubakira uburaro bw'iteka imiryango y'abahoze ku rugamba. Uwo mugambwe ukaba waraciye ushiraho ubunyamabanga ntunganyabisata bushasha bujejwe gukurikirana abahoze ku rugamba, aho Nkurunziza Pierre Abubakari ariwe yaciye agenwa kurongora ico gisata kizonakurikirana kandi uwo mugambi. Twobibutsa ko ivyo birori vyahimbajwe ku civugo bagumyabanga, uwuhenzwe n'agahengwe acana inkinzo. Twubake rero igihugu cacu tugavye. Nayo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we ati iyo ubutegetsi bunaniwe no gutabara umwenegihugu arenganijwe n'uwundi mwenegihugu mugenzi we, ubwo butegetsi ntaco buba bumaze. Ayo majambo nyene yaraye ashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yari yateye iteka ibirori vyo kwugurura indwi yahariwe intwari zitanze zitiziganya mu guhabuza demokarasi. Vyabaye kuri uwa kane nyene igenekerezo ry'icumi na gatandatu Munyonyo bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ku bwa Evariste Ndayishimiye ngo ubu abarundi bahanganye n'urundi rugamba, urugamba rwo kugarukira ubutungane, urwo kurwanya ubukene n'urwo kurwanya ubunebwe. Ngo rero iyo hagiyeho indongozi zidafata abantu kumwe bica bizana urwango, akabona ko igisata c'ubutungane arico gikwiye kwitabwaho kugira kirinde inzangano hagati y'abarundi. Agasaba kandi abagumyabanga kubandanya urugamba rwo guhagurukira abashaka gutunga barinze gusahura ikigega ca leta n'ubutunzi bw'igihugu, kuko aribo bacinyiza Uburundi ngo ntibutere imbere. Ese iyo nkuru muyakiriye mute? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo kandi Reverien Ndikuriyo we ati twihaye imyaka 5 y'urugamba rwo kurwanya ubukene. Mu nama umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yagirishije kuri uwu wa gatatu abarwizatunga mw'ihoteli Eden Garden, amenyesha ko nk'umugambwe uri ku butegetsi batanguye urugamba rwo kurwanya ubukene. Iyo nama yariko ayigirisha mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene bokora hatawusigaye inyuma kugira baduze ubutunzi bw'igihugu, kuko ngo umwanya abarundi bataye ukwiye, ko rero hageze ko basubiramwo gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi. Reverien Ndikuriyo akaba amenyesha ko bariko barashira abarundi ku bikorwa biciye mu butumwa bagiye baratanga mu mazone yose agize igihugu c'u Burundi. Akaba avuga ko urwo rugamba baruhaye ikiringo c'imyaka 5 gusa kugira ngo babe babonye umusaruro. Iyo nama ikaba yaraje ikurikira inama yari yagirishijwe n'umukuru w'igihugu, aho nawe nyene yari yakoranije abakorera mu gisata c'ubutunzi kugira ngo nabo nyene bigire hamwe uko bogiteza imbere.
ese iyo nkuru yoyo muyakiriye gute? Nayo nyene mutwandikire munyuriye munsi y'ino video y'ivyiyumviro vyanyu. Nayo mu bindi kandi Faustin Ndikumana ati biroroshe ko ibanki y'isi na FMI vyagiriza umukuru w'igihugu ko ari mu banyuruza amadevize mu gihe ibanki nkuru BRB igitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza ko ibanki nkuru y'isi yose Banke Mondiale n'ikigega mpuzamakungu FMI vyamwagirije ko hari abategetsi bari hejuru mbere ko mbere nawe yoba arimwo boba bari inyuma y'itunganywa nabi ry'amafaranga mvamakungu ku nyungu zabo ku bwa Parisemu Burundi ngo ayo mashirahamwe ntiyokwaduka ngo abagirize uko gusa ngo birashoboka ko hoba hariho ibikorwa leta yakoze bituma yerekana ko ata bikorwa vyo gutuza ako karwi vyoba biriko birakorwa kuko ngo vyoroshe cane gufata abo bantu. Faustin Ndikumana akaba avuga ko abaronka amadevize baba bazwi, ati rero biroroshe ko leta imenya ati abazanye ibidandazwa vyabo naba canke naba. Ikindi ngo amadeclaration de mise à consommation y'ibidandazwa vyabo aba ari muri douane ku buryo biba vyoroshe kubisuzuma. Akaba agira ati vyobazwa n'abari barongoye ibanki nkuru BRB kandi abarundi bakamenyeshwa aho idosiye y'uwahoze arongoye BRB abayirimwo bose bagafatwa kuko ngo bishoboka ko nabo boba barimwo mu banyuruza amadevize. Ikindi ngo uku kuntu ibanki nkuru y'igihugu BRB iguma mu kwaha kw'ibiro vy'umukuru w'igihugu ngo bica vyerekana yuko umenga ibiro vy'umukuru w'igihugu nibo bayitegeka nk'uko bibandanya bivugwa na Faustin Ndikumana. Akaba agira ati ivyo rero bica bisigura ko ibizoba bibi vyose muri banki nkuru y'igihugu bica vyagirizwa umukuru w'igihugu kuko niyiri. Yongera ati kubera iki hitovayo ikintu kiriko kiratunganywa nabi baca bareba ministere de tutelle. Rero ibiro vy'umukuru w'igihugu vyaramaze gufata iyo banki ucumenga nibo bariko barayitegeka. Akabona ko BRB ikwiye kwigenga hama nayo ikabona gutegeka ayandi mabanki, hama hagaca hakurikira ibikorwa vyo gusuzuma ibikorwa vy'ibanki nkuru audit bijanye n'ingene yagiye iratunganya amafaranga mvamakungu. Kubwiwe ngo birababaje kubona mu minsi iheze amafaranga leta yashobora gukoresha mu gusumisha bimwe muri vya nkenerwa biva hanze yahora angana n'ay'ukwezi, ariko mu minsi iheze FMI ica isanga ageze ku ndwi zirenga kuri zibiri. Ivyo rero ngo bituma FMI icika intege na rirya yaheruka gutanga igice ca mbere c'imfashanyo yari yemereye Uburundi nk'uko bibandanya bivugwa na Faustin Ndikumana. Ese iyo nkuru muyakiriye mute? Nimutwandikire. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko M23 yasubiriye gufata Kishishe, aho ni muri Nord Kivu. Abagwanyi b'umuhari M23 basubiriye gufata Kishishe, igisagara kiri mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Haraciye umwaka abategetsi ba Kongo bari bagirije abo bagwanyi kwica abasivile barenga 100 muri ico gisagara. Ivy'uburongozi bwa M23 bwagumye bubeshuza. Ico gisagara cakiriye abateshejwe izabo benshi mu bibanza bitandukanye muri iyi minsi 5 iheze ku bw'amasoko yacu. Akarere ka Kishishe karasubiriye gufatwa n'abagwanyi ba M23 inyuma y'intambara zikomeye hagati yawo n'igisirikare ca Kongo gifadikanije n'urwaruka rwo muri ico gihugu mu gitondo co kuri uwu wa kabiri uwa 14 Munyonyo 2023. Ubu abaroberi ba M23 nibo biganziye Kishishe. Intambara zarabaye kuva mu masaha yo mu gitondo kandi vyaraduteye ubwoba. Uko akaba ari kumwe mu banyagihugu ba Kishishe hatashimye kwivuga izina yabwiye SOS Media Burundi. Ubwoba bwaratekeye abantu. Abasivile bahunze Kishishe bafise ubwoba ko ivyabaye bishobora kwisubiriza. Abanyagihugu barahunze berekeza ibisagara vya Kirima ndetse na Kibirizi. Ntidushaka ko ivyo bisubira kuba kuri twebwe.
turafise ubwoba bwo kugumana na M23 mu gisagara kuko ubwicanyi bwakozwe na M23 buhitana abasivile barenga 130 muri Munyonyo ku mwaka uheze bwaraduhahamuye. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu yashinze intahe. Amashirahamwe yigenga yo muri Groupema ya Bambo muri teritwari ya Rutshuru ku ruhande rwayo hasaba leta ya Kongo gukoresha uburyo bwose kugira ngo ubutegetsi bwa leta bugarukanwe mu bice byose vya sheferi ya Bwito iciganziwe n'abagwanyi. Ubuhuzabikorwa bwa teritwari ya Rutshuru bwo busaba ko hotangura ibikorwa vya gisirikare bikomeye mu ntumbero yo gucungera abanyagihugu ba Bambo ndetse na Rutshuru muri rusangi. Ukubeshuza M23 yamye ihakana ko yishe abasivile iramirira kure kandi ivyo yagirizwa bigamije gucafuza ishusho yawo n'imigenderanire myiza n'abasivile bo mu mazoni igenzura. Umuhari wacu uriyamirije ivyo wagirizwa bitagira insiguro, bitagira ishingiro kandi uriyamiriza uko kujuragiza abanyagihugu mu ntumbero yo gukora ibara ryamye ryipfuzwa na leta ya Kinshasa n'abo bacuditse. Uko akaba ariko uwo muhari watangaje mu itangazo ryasohowe n'uburongozi bwa M23 bikiba. M23 ni umuhari wa kera wasubiriye gufata ibirwanisho mu mpera za 2021 wagiriza abategetsi ba Kongo kuba batarashize mu ngiro ivyo biyemeje mu kwinjiza mu nzego abagwanyi bawo. Kuva hagati mu kwezi kwa gatandatu 2023 uwo murwi uramaze kwigarurira ibice vyinshi muri Nord Kivu harimwo Bunagana, igisagara gihana urubibe na Uganda. Uwo muhari wagiriza igisirikare ca Kongo guhonyanga amasezerano yo guhagarika intambara no kwica abasivile. Abategetsi nabo ba Kongo bakagiriza ivyo nyene uwo murwi w'abaroberi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa kubandanya ubana natwe hama nyene ano makuru akaja aragushikako umwanya ku mwanya ku gihe kandi mu ba mbere. Ugire ibihe vyiza.